ushobora ngo wumve kuri bimari by'ibintu byose, oya, ahubwo mugomba kuja hamwe mukumvikana. Ariko ndagaruka kubo bidakunze, ko umusaraba ubasha kuza, kuko Yesu yavuze ngo nimwikorere imisaraba yanyu, ngo nimutikorera imisaraba yanyu munkurikire, biragoye kuzabona ubwami bw'ijuru. Birashoboka ko uwo mugore wawe ari umusaraba, birashoboka ko uwo mugabo wawe ari umusaraba, none kugomba kuwutura bikunaniye kuwikorera bizagenda gute? Ntimuzi inkuru y'uwo bahaye umusaraba tiwikorere, kuko uzagera igihe ugera ahantu gufashe, hanyuma wikoreye akumva wa musaraba uraremereye, akagenda arakata gato gato kugira ngo umusaraba ugende uraremuruka, agenda arakata gato gato, ariko byageze ahantu ngo bagera ahantu ku ruzi canke ku ruzi hatari kiraro, hageze ko bambuka, abakomeje kwikorera ba musaraba ukwiye bo barahashitse bashirako ba musaraba bawujabukirako, ariko we kubera yagiye arakata kugira ngo umusaraba uremuruke, birangira wa musaraba udakwiye ahantu kuri rwa ruzi, birangira aheze hakurya atajabutse. None natwe uyu munsi wa none hari ivyo tugenda turakatakata ku misaraba yacu kugira ngo turengene byogenda neza, ngo turemurire imitwaro, ariko tugomba kwikorera iyo misaraba, kuko umusaraba wawe ashobora kuba umugore, ashobora kuba umugabo, kandi canke ashobora kuba umwana, ariko bigusaba kugira gute? Kwikorera uwo musaraba, kugira ngo mwene data nshuti yanjye dusangiye urugendo ruja mw'ijuru, kugira ngo uwo musaraba Yesu abe ari wazawugutura. Amen. Rero Imana ibahezagire, ariko nshaka kubwira wa mudamu we, ivyo urimwo ni ibiki? Wa mugabo we, ivyo urimwo bavyitwa ngo iki? Koko urashaka ko urugo rwawe ruba ruzima? Urashaka ko urugo rwawe ruba rwiza? None nimba ushaka urugo rwawe ko ruba rwiza, ko bikunaniye kwihanganira uwo mugore, bizaherera he? Ko bikunaniye kwihanganira uwo mugabo wa mugore we? Hariho wambwiye ngo turi abantu twambaye imibiri turababara. Kwihangana ntibisigura ko umuntu atababaye, kwihangana ntibisigura kutababara, ko ufise umubiri utababara. Ni ukuri pe, turababara, mugabo tugomba kwihanganira ibiza. Kubera iki? Kubera iki twihangana? Yesu nawe yarihanganye, ko yatihangana. Murabizi igihe ariko arasenga yavuze ngo Mana nimba bishoboka igikombe kindengane, ariko acaramenya ongera guca hano kugira ngo twongere tuganire. Rero munyemere ndabahe kaze muri kino kiganiro c'ingo n'imiryango. Yesu nakomeze kubahezagira, nizere ko mumeze neza. Rero ndagarutse ngo tuganire ku ngo n'imiryango. Bantu b'Imana, ibi bintu mvuga nuko muri jewe, Imana ishimwe, muri jewe ndahimbagwa no kubona urugo rwiza, kubera ko jewe urugo rwiza, urugo ruhimbawe ndarubonamwo ijuru. Erega mu by'ukuri turavuga ijuru, tuvuga ngo tuzaja mu ijuru, kandi pe n'ukuri tuzarijabo, ariko kuba ariko bararikorera navyo tubivuge. Kuba ariko bararikorera, muririmvyi wacu aririmba ngo mw'ijuru si ku maziko haja uwo ari we wese, mw'ijuru hazojayo uwejejwe. Rero mw'ijuru tuzajayo, ariko tugomba kwezwa. Muri uko kwezwa rero harimwo n'izi ngo zacu. Izi ngo zacu, mu gihe uyu munsi tutabashije kuba muri izi ngo zacu twejejwe, tuvugana ukuri n'abadamu bacu n'abagabo bacu, tukavugana ukuri kugira ngo tubashe kuva mu rugo tugiye guhimbaza Imana, dukeye mu mitima yacu dushima Imana. Nawe reka ntange akaroro gatoya. Wibaze kuri wa mugoroba Imana yagenderera Adamu na Eva ikabaganiriza. Ibaze basohotse bagiye gutembera muri rya tungo Imana yari yabashizemwo, bahejeje kuganira,
n'Imana, ibaza umunezero baba bafise. None jewe na madamu jewe na madamu hamwe ca gicaniro navuga ubutaha twashizeho tugasenga, Imana ikatuganiriza ijambo ryayo, hama tukaca dusohoka tugiye mu makoraniro y'abera, wibaza ko dusohoka tumeze gute? Mbega umunezero tuba dufise mu rugo rwacu, mbega si wo tugaragaza niyo turi mu makoraniro y'abera? Ica kabiri, umunezero tuba dufise si wo tugaragaza imbere yabo duhura? Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ibibogaboga mu mitima yacu nivyo biseruka mu kanwa kacu. Rero tugomba guharanira ijuru, ariko duhereye ku mashiga, ndavuga mu ngo zacu. Imana ishimwe. Uyu munsi rero nje kuvuga ku ngo n'imiryango gatoyi, iminota mikeyi cane, ce ndangiza kubera kanya ni gato. Ariko ni inkuru numvise kandi yambabaje, mu yandi majambo ntiyumvisha ko vyobaho, jewe bwanje numva umengo ntibishoboka. N'umupapa umwe yahuye n'ikibazo gikomeye, yari umukozi w'Imana, hama akagira umugore w'umusaraba. Mvuze umusaraba, yari afise umugore agoye, umugore abadayimoni bari baramwinjiye. Bimwe mpora mvuga ngo mu rugo ntibisigura ko Satani atabatera, ariko buri wese kubera afise, nimba jewe mfise ishaka ryo kubaka urugo rwanje neza, si nkarazwa ishinga n'ivyo ndiko ndakorerwa n'uwo twubakanye, ahubwo nkomeza kuvyereka Imana, ninga Imana ngo Mana ntabarira urugo, ntabarira umuryango, ndabona n'ivyagumuka ijuru sinzorijamwo. Ugakomeza kwinginga Imana, umukozi w'Imana akomeza gusenga, bw'Imana, Mana ntabara urugo, ntabarira umudamu. Mudamu rero ikintu yakora, nta musi n'umwe umugabo yamukenera ngo amuronke. Umugore ikintu yamubwiye, yamubwira ngo muko ngira ico nkuha umpa amahera. Uravyumva? Nk'uko umugabo yoja mw'ihoteli agahamagara maraya ati ndaguha amahera, bagaciranira. Uwo n'umugore bashakanye. Muko ngira ico nkora umpa amahera, kandi umugore akamukira ati utampayaya si umurenge. Umugabo yarakijijwe, yari umukozi w'Imana, kavuga ati nta kundi, jewe reka ndabikore, reka ndamuha ayo mahera, mugabo nta kundi. Mugabo akamuha amahera, mugabo basi ibikorwa birangiye akaja ngaha kihangana, mugabo agakomeza gusenga Imana, Imana ibi bintu vyo kwama ndiko ndatanga amahera ku mugore wampaye ni biki? Ko jewe ntari maraya, ari umugore wampaye, ni kubera iki? Umugore igihe kimwe Imana imutuma ko abahanuzi, iramubwira ngo ko wase guhinduka ngo ube umugore w'umugabo naguhaye, ngiye kukurimbura wewe upfe, nawe aza n'uwundi mugore. Ko wase guhinduka. Imana idufashe cyane. Ibi ndiko ndavuga si inkuru muvuga ngo ni za nkuru dutoragura mu bindi binyamakuru canke ku marezo sosio. Ni inkuru zabaye z'umukozi w'Imana tuzi, umukozi w'Imana azwi, wo mu Cibitoke ca Rugombo, azwi, ntavuze, mugabo azwi, vyabaye. Ariko yari afise ibanga ryo kwihanganira ivyo, ryo kwihanganira umusaraba, agakomeza gusenga yinginga Imana ngo imutabarire urugo. Gushika uyu munsi nta makuru mfise ko hari ivyo Imana yakoze vyoba vyarahindutse, ko umugore yoba yarahindutse. Nta yandi makuru ndasubira kumenya, kubera
hari ukuntu nyene vyaciye bigenda tudusuye kubonana n'uwo mukozi w'Imana, yani tukaba kure na kure. Ico nshaka kuvuga rero, wa mudamu we wifata ugakora ivyo bintu, kandi reka twumve amajambo y'Imana ingene avuga muri kino gitabo Pawulo yandikiye Abaroma, muri kino gice c'indwi. Reka mpere gusoma, mpere ku murongo wa mbere twumve ingene havuga mu gitabo Pawulo yandikiye Abaroma, ya igitabo ca mbere c'Abikorinto, murambabarira, igice c'indwi. Reka mpere gusoma kuri umurongo wa mbere. Hamutwe w'amajambo uvuga ngo ivy'ukwabirana no kwahukana. Ku murongo w'indwi havuga ngo ariko kuvyo mwanyandikiye iciza nuko izina muhungu atawuhuye n'icitwa umukobwa, ariko kubwo kwirinda gushakana, umugabo wese agira uwiwe mugore, n'umugore wese agira uwiwe mugabo. Wa mugore we, nimba utagiye k'uwo mugabo ushaka ko ivyo bikorwa vy'abashakanye bibaho, ushaka iki? Wagiye kurondera iki? Wemeye kurongorwa kubera iki? Gatatu havuga ngo umugabo ahe umugore wiwe ivyo akwiye, kandi n'umugore nawe aho abigenze atyo ku mugabo wiwe, kuko umugore ataganza umubiri wiwe ariko uganzwa n'umugabo, kandi umugabo nawe ntaganza umubiri wiwe ariko uganzwa n'umugore. Imana yacu nidutabare. Mugabo nawe mudamu, ntibikenewe ko wiyobora mu vy'urugo, wumva kuri bimari rya vyose. Nawe wa mugore we, ntibikwiye ko wiyobora ngo wumve kuri bimari ry'ibintu vyose. Oya, ahubwo mugomba kuja hamwe mukumvikana. Ariko ndagaruka kubo bidakunze, ko umusaraba ubasha kuza, kuko Yesu yavuze ngo nimwikorere imisaraba yanyu, ngo nimutikorera imisaraba yanyu munkurikire, biragoye kuzabona ubwami bw'ijuru. Birashoboka ko uwo mugore wawe ari umusaraba, birashoboka ko uwo mugabo wawe ari umusaraba. None ko ugomba kuwutura, bikunaniye kuwikorera, bizagenda gute? Ntimuzi inkuru y'uwo bahaye umusaraba ati wikorere, kuko uzagera igihe ugera ahantu gufashe, hanyuma wikoreye akumva wa musaraba uraremereye, akagenda arakata gato gato kugira ngo umusaraba ugende uraremuruka, agenda arakata gato gato. Ariko vyageze ahantu ngo bagera ahantu ku ruzi, canke ku ruzi hatari ikiraro, hageze ko bambuka, abakomeje kwikorera ba musaraba ukwiye bo barahashitse bashirako wa musaraba bawujabukirako. Ariko we kubera yagiye arakata kugira ngo umusaraba uremuruke, birangira wa musaraba udakwiye ahantu kuri rwa ruzi, birangira aheze hakurya atajabutse. None natwe uyu munsi wa none hari ivyo tugenda turakatakata ku misaraba yacu kugira ngo turengene vyogenda neza, ngo turemurire imitwaro. Ariko tugomba kwikorera iyo misaraba, kuko umusaraba wawe ashobora kuba umugore, ashobora kuba umugabo, kandi canke ashobora kuba umwana. Ariko bigusaba kugira gute? Kwikorera uwo musaraba, kugira ngo mwene data nshuti yanjye dusangiye urugendo ruja mw'ijuru, kugira ngo uwo musaraba Yesu abe ari we azawugutura. Amen. Rero Imana ibahezagire. Ariko nshaka kubwira wa mudamu we, ivyo urimwo ni ibiki? Wa mugabo we, ivyo urimwo bavyitwa ngo iki? Koko urashaka ko urugo rwawe ruba ruzima? Urashaka ko urugo rwawe ruba rwiza? None nimba ushaka urugo rwawe ko ruba rwiza, ko bikunaniye kwihanganira uwo mugore, bizaherera he? Ko bikunaniye kwihanganira uwo mugabo wa mugore we? Hariho wambwiye ngo turi abantu twambaye imibiri turababara. Kwihangana ntibisigura ko umuntu atababaye. Kwihangana ntibisigura kutababara, kufise umubiri utababara. Nukuri pe, turababara, mugabo tugomba kwihanganira ibiza. Kubera iki? Kubera iki twihangana? Yesu nawe yarihanganye, ko atihangana, yatihangana
murabizi igihe ariko arasenga yavuze ngo mana nimba bishoboka igikombe kindengane, ariko aca aramenya ngo ndabizi neza uko vyogenda kose naravyemeye, aravuga ngo ntibibe uko nshaka bibe uko ugomba. Rero wewe nawe wemeye kurongorwa utegerezwa kwihangana, nawe wemeye kurongora utegerezwa kwihangana, kandi mwese mugakora ibishoboka vyose kugira ngo urugo rwanyu rube amahoro. Wewe ubona ko urugo rwawe ruri mu marembera ariko urasambuka, gerageza ugubake, gerageza usubire urondere ibiti nk'uko Nehemiya yabikoze, urabe ingene wotangura gusanasana, ugerageze kubaka urugo rwawe. Amen. Nawe ubona rumeze neza, gerageza ugume ushiramo ugume uraba ko atabihengera, ugerageza uzibira kugira ngo satani ntaronke hamenera. Amen. Nawe rwasenyutse, gerageza urabe ko hari ico wokora kugira ngo urugo rwawe rusubire rumere neza. Vyose birashoboka kuko bishobokera uwizeye. Nehemiya arabwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu, arabwira ngo Imana yo mw'ijoro nizatuma bikunda, natwe Imana yacu nitwayubaha. Haleluya. Iyo ndiko ndavuga ibi bintu numva hari ukundi kuntu meze, ariko Imana yo mw'ijoro niyo izatuma bikunda, kuko twemeye tugashirako tukubaka. Ega mwene data, tugomba twege guhaguruka tugashirako tugatangura tukubaka, ariko Imana yo mw'ijoro nayo kubera ariyo ibirema ikanabikomeza, niyikiza ikabikomeza kugira ngo bikomeze kuba vyiza. Yesu abahezagire, mukomeze kugira ibihe vyiza muri Kristo Yesu. Amen.